rero hariho intagondwa z'intwazangabo zari zabaye ibirara, hariho n'abasoda bato bato. Kaporali Philibert Nduwumukama batazirakiwe yari yahawe amategeko yo kuja kuzana Ngeze François. Ako kagwi kari kashinze ko abo umukuru w'igihugu. Reka twumvirize Kaporali Philibert Nduwumukama. Mw'ijoro saa 7 turagera turazana Ngeze turamushikana mu kambi, ndamukurikirana uko rore yiwanje yari imeze, ndamukurikirana gushika isaha 3:30 zo mu gatondo. Umukuru w'igihugu yagaye Melchior bamushikaye, umuntu yamuzanye ni Bikomagu amukuye muri Kamuha, bazi ko yari chef d'état major. Hanyuma rero niho rero pere mu pasayine zo mu gitondo n'inus umukuru w'igihugu bamwica, ariko nanda Ngeze rero yari yavuze ati nta mugabo atwarira ku wundi. Mu nama rero abo bafite baciye bagira nabo baciye begerana kugira bagira inama, hanyuma ibikorwa bibandanye nk'uko uzi yuko Ngeze yaciye afata ijambo aravuga yuko yemeye kuba umukuru w'igihugu. Hanyuma icyo twaciye dukora twaciye dufata tumujana kwirata. Imbere yuko Perezida Melchior Ndadaye agandagurwa yari yamaze kubona ko atakundi biza kugenda, yararindiriye urubanza izo ntwazagabo ziza kumucira. Philibert Nduwumukama araza kutubwira ingene yabona umukuru w'igihugu ico gihe. Ingene yaramerewe nabi kuko igihe avuye muri kambi ya Kamuha, wewe yari yamaze kubona yuko Bikomagu amaze kumurivura, yari yamaze kubona yuko atabundi buryo, atasaganirizo, atabuhungiro. Urabona umuntu yashunzwe n'abasoda amajana n'amajana, ukazobona aramutanze, nta security yiwe yayijeyo, ibintu byose ngabe n'ivyo. Urumva rero yasa n'umuntu nukuri yari yapfuye ahagaze. Sentare yabamvye umukuru w'igihugu yari gizwe n'intwazangabo zabiteguye, yaciye iheza gucira umukuru w'igihugu ugwa pirate. Philibert Nduwumukama aravuga amategeko yaciye ayahawe n'izo ntwazangabo yabona y'ukwica by'agashinyaguro umukuru w'igihugu. Muri Batayopara amaze gushikaho rero niho haca haza abafite bashika kuri 13, hama barashika mu kambi baragira inama. Umukuru w'igihugu bamwinjiza mu kabiro kamwe, baca rero barakorana bagira inama. Hama mu nyuma Bikomaga carasohoka caravuga ati bo mwebwe igikorwa cyanyu nabashinze nimubishire mu ngiro. Hama rero twebwe ico twakoze twagize ivyo tubwiye nkuko ari yabitubwiye. Hama mu nyuma turagira turamuha raporo yuko igikorwa dutumye kirangi, c'est-à-dire umukuru w'igihugu apfuye. Oya hakoreshejwe umugozi, umutimbu gitayo yakoze mu nyuma kugira ngo kumbure fitetirara ushobora kugira ikintu wihuta ukibaza uti uyu muntu kumbura hava vyuka, ariko iyo mbuga itayo yakoreshejwe amaze guhwera uko twari bane nyene narimu jetedi nombe. Abibuka urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu muribuka neza ko intwazangabo zose zitavye sentare atanumwe yigeze yemera ico yakoze. Bose bavuga ngo abasoda bato bato bari bagumutse, ntibari bakitwubaha, bakavuga rero ko bari bafise ubwoba. Ariko rero Kaporali Kiwi Philibert Nduwumukama wewe watigashwe, nta musoda muto numwe yigeze akora ico atatumwe n'intwazangabo zimutwara. Sinumva ingene wotegura ikintu hanyuma ukagitegura neza ukagiplanifia ndetse ukarinda ushika no muri execution, hanyuma ukagira ubwoba mu nyuma. Mugabo ubwoba kumbure baba base nuko mu nyuma vyase ivyo bifuza ntizabishika ko neza. Urumva ngo bashikira intwaro. Uribuka no n'itariki ya 22 ko bagiye muri etat major gusubiza intwaro ngo bayisubize abahutu nabo bakanga. Ngira inkuru y'imvaho Sylvestre ntibantunganya mu mubazo no muri sinajyamira byo barabizi. Perezida Ndadaye igihe c'isaha 4 rero yarahejeje kugandagurwa. Hoho mu makaritiye nka yose hani Bujumbura abahaba barabibona kuko ako kagwi karaciye mu mabarabara nka yose, mu biduga vy'intambara, mu majipe ya gisirikare no mu makamyo, berekana umunezero. Ico gihe rero umukuru w'igihugu ahejeje kugandagurwa, François Ngeze yaragendeye abasirikare haba ku kibuga ca Batayopara muri Kamuha, naho yaruhukiye muri etat major yabasaba kubaha ubutegetsi. Ko jewe abo basirikare aho nagenda kubambwira ngo ndababwira ijambo hari mu saa 5:30, kandi ijambo nababwiye ni ijambo nshobora gusubiramwo. Nababwiye nti mu bintu vyose mubwirizwa kubaha ababategeka. Ivyabaye mwijoro y'uwa 20 rishirwa 2021 gitugutu 1993 rero ni vyinshi, ntitwoja ngaho ngo tubabwire ngo nivyo gusa. Uretse ko vyabandanije, bamwe baciye bapfa ibibanza mu bari bahejeje gukora ibara, abari hejuru yavyo nabo nyene hari uruhara bakoze. Ivyo rero niyo yabaye intandaro
y'ubwicanyi bwaciye bwaduka hagati mu gihugu. Baciye bamukurikiza abafasha biwe Ponsiano Karibwami umukuru w'inama nshingamateka, Jules Bimazubute icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, Richard Ndikumwami umukuru w'ibiro vy'iperereza, Sylvestre Ntibandunganya wewe yacitse kwicumu ahungira mu Kamenge aho yamaze imisi 4 atazi biriko biraba ataranamenya yuko bagandaguye umupfasoni wiwe Zebiya Nibizi. Yarazi yuko wewe ata politike bamuhora nkuko abitubwira. Maze gutaha mvuye mu nama y'abashikiranganje mu masambi n'igice saa 3 nashitse muhira twariko turagira ibikorwa byo kugira neza inzu bayisiga. Hanyuma rero hari n'abacindasanze muhira bari baje kuramukanya, bari bazanye n'umupfasoni wanje, baramaraho igihe mbere bataha amasaha 5. Hanyuma saa 5 turafungura, tumaze kweza gufungura tuza kuryama. Mugabe ico gihe kubera kuko bariko rasiga peinture amarangi mu nzu, icumba ciwacu twaryamamwo peinture yari kinuka cane. Hanyuma kubera umwana twari dufise yaramaze amezi 4 apfutse, twabona ko atashobora kurara ahantu hanyuma havugwamwo urya munuko wa peinture bashobora kumugirira nabi. Hanyuma umupfasoni wanje acagenda kuryama mu kindi cumba kiraramwo abana. Niho rero mu masaha 8 iyo telefone nababwiye yashika. Hanyuma numvise ibyabaye ivyo biriko biraba, ndamubwira nawe aravyuka araterama nk'abandi. Mu kugenda rero je ndamubwiye nti nishize mu mutwe nti wewe ko atavya politiki urimwo, ntingira ngo ivyo ntaco bikurabako, reka jewe ngende nti naho ngira boza bahiga abantu boza bahiga jewe. Mugabo ndahavuye ivyashitse nasanze kandi nihenze yuko abantu batashaka ntibantwanya gusa ko ari umunyapolitiki, bo nibo bashaka n'ibindi bintu, uko baciye bamwica ku munsi wa 4 mu gitondo itariki 21. Naho mwumvise yuko abari bajejwe gucungera umutekano wiwe batashoboye kucungera neza, hari nabandi bagerageje uko bashoboye mugabo birabananira. Ni nk'umukapitene Joseph Rugigana, Musobozi Philibert arabitwiganira ico yarajejwe nico yakoze. Kapitene Rugigana Joseph ubasigaye ari koroneli, yari akiri muto ahabwa iteko na koroneli Izayi Nibizi yararongoye abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu byo kubuza abasoda bariko bagomba guhirika ubutegetsi byo kutinjira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aho hari isaha 5:30 z'ijoro mu ijoro ry'uwa 20 Gitugutu. Nk'uko bivugwa na bamwe mu babibonye, hari hateguwe kubuza abagomba gusenya n'inzego kwinjira ku kirimba c'umukuru w'igihugu hamwe no kudashika ku bice by'amabarabara yinjira mu gisagara. Kapitene Rugigana niho yaha iteko abatwara amaporoto yararongoye gucungera ibiraro bikuru by'amabarabara yinjira mu gisagara. Niho imiduga y'indwano 6 bita brende mu rurimi rw'igifaransa ku mategeko y'abariyetena 3 yashigwa ku biraro 3 arivyo Pomuha, ikiraro cyo kwibarabara rija mu Rumonge hamwe n'icibarabara bita Avenue du Large. Hari rero hatanzwe itegeko ryo kurasa abasoda bose bari mu bagumutse boba bashaka kwinjira mu gisagara. Gushikuba abarundi baribaza ibibazo byinshi kuvyerekeye umutekano w'umukuru w'igihugu utashoboye gucungerwa nk'uko vyategerezwa. Reka nubu mugenzi wacu Musobozi Philibert abitubwiye. Ibibazo ngaha ni byinshi. Ni kubera iki ivyo biduga vy'indwano bitarashe aho bagumutse? Izo ntwaza ngabo zitakurikije amateko y'abazirongoye nizahe? Ni bande batanze amateko atandukanye n'ayambere? Mu nyuma ni kapitene Rugigana yakurikije ingingo ukwiri, iyo nayo si yindi. Yahavuye azibira inzira abuza abari ko bagumuka kwinjira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Inyuma y'ikiringo kitangana n'isaha niho itumatumanako ry'amakuru hagati y'ikirimba c'umukuru w'igihugu hamwe n'ikambi Muha yari ijejwe icungerwa ry'umukuru w'igihugu ryacika. Nko mu gahinga ka Nyaganande niho kapitene Joseph Rugigana intwaza ngabo yasa niyahebwe n'abandi, ariwe yasa wenyene n'ufise mu minwe kurokora agahanga k'umukuru w'igihugu byamucikana amazi. Yarabuze shinge na rugero atazi ikirindiriye umuryango w'umukuru w'igihugu.
ugowe nawe n'ivyatsi ntibimubise inzira. N'umwana w'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye akaba yari yakomeretse. Umwana w'imfura wa Melchior Ndadaye akaba yari yakomeretse ku mutwe yariko araruruma. Ibibazo si ivyo gusa. Ninde yatumye amatelefone hagati ya Kamuha n'ikirimba c'umukuru w'igihugu acibwa? Yoba ari nde yatanze iryo tegeko? Ni kubera iki atanteko zarungitswe gutabara ikirimba c'umukuru w'igihugu? Ivyo bibazo vyose nta nyishu biratoregwa. Ariko naho biruko, intwazangabo mu rwego rwo hejuru mu biro bikuru bya gisirikare zari zakinje mu ikambi Muha, ari nayo yari ijejwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Naho intwazangabo nkuru ivugwa ari Jean Bikomagu ntiyari wenyene. Ikibazo kimwe sikindi, mbega ikambi yari ijejwe gucungera ubuzima bwiwe yari yacitse ihuriro ry'abamubogoza n'abamwishe. Ivyo ari byo vyose abazokora amatohoza bategerezwa kuzokemura ivyo vyose ngo ukuri kuja habona. Inyuma y'urwo rupfu rwa Melchior Ndadaye, ibara ryaraguye mu gihugu cose. Bimwe yavuga imbere yuko bamugandagura ati ntimukora amaraso ku neza y'imiryango yanyu. Amaraso y'abarundi bazira ubusa ari buseseke, bimwe vyagahomera bunwa. Abacitse kwicumu barahunga, abarundi barapfakara, imfuvyi ziragwira, abana baja mwibarabara aribo basigaye bitaba mayibobo, imirwi y'abaroberi iravuka, igihugu kija mu kaga. Ingene vyagenze ntawo bivuga ngo abimare, yamara mugenzi wacu Rubika mwe n'ubusa araducira ku mayange bimwe bimwe. Harya nta kintu cica nk'amajambo mabi ashobora guteranya, ntataniye n'inkota. Inyuma yaho President Melchior Ndadaye agandaguriwe, nta numwe yari mu Burundi canke mu mahanga atabona canke ngo yumve ingene hakurikiye agahomera bunwa. Mu gihugu cose abanyagihugu ataco bazira, batari bazi imbere n'ivyaraye bibaye barahatikiriye. Kugenekerezo rya 21 Gitugutu, akagwi k'inkorabara kari kagandaguye umukuru w'igihugu, kaciye kagerageza gufata vy'ukuri ubutegetsi. President Melchior Ndadaye yagandaguwe imbere y'umutaga, hari igihe c'isaha 4. Iradiyo y'igihugu yavuze indirimbo z'umubabaro gusa. Iradiyo yonyene abantu bashobora kumviriza kamakuru ya iradiyo y'u Rwanda. Ico gihe rero umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Jean Minani niyo radiyo yakoresheje, aho yatangaje urupfu rwa President Melchior Ndadaye, arashikiriza abarundi n'amakungu ijambo bamwe bafata nk'uko kwari ugutanguza isekeza ryo kumara abatutsi cane hamwe n'abahutu batari muri Frodebu. Reka tumvirize Dr Jean Minani aho yavugira kuri iyo radiyo y'u Rwanda, hari mu makuru ni mumenyesha makuru w'iradiyo amutangurira. Naco twakuyeho kandi naco twongeyeko. Ubuzima w'Uburundi muri guverinoma ya Melchior Ndadaye bahiritse bafashe ubutegetsi, amaze guhamya ko President Ndadaye yivuganwe n'abamuhiritse ku butegetsi. Akora ministre w'ubuzima muri yo guverinoma ya Melchior Ndadaye yahiritswe, arasaba abarundi kurwanira demokrasi bitoreye. Nibyo akomeje atubwira muri aya magambo. Barundi kazi bavandimwe, mwese muhejeje kumva abafite amaradiyo kw'inkozi z'ikibi zihaye ubutegetsi zigakura abategetsi mwitoreye zuba riva. Ico batavuze nuko umukuru w'igihugu canyu mwitoreye nyakubahwa Melchior Ndadaye ubu amakungu yose yamaze kumenya ko bamaze kumugandagura, hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka n'abandi bategetsi benshi ari bo mwebwe mwari mwabitoreye izuba riva nabo nyene. Abo bantu mwumva bafashe ubwo butegetsi sabashaka ineza yanyu, ni bamwe bamye imyaka yose bashaka gusesa amaraso kandi batako bagayasesa, bakiha inkumbi, amarira agakwira mu ngo, imvubu zigakwira mu Burundi kuva mu 65, 69, 78, 88, 91, mwese muracavyibuka. None n'ubu nk'uko bihaye umugani w'iceri barasubiye kubakora ku izina rya leta serukiye. Dusabye umurundi wese aho ari yohaguruka akiyamiriza izo nkozi z'ikibi. Dusabye umurundi wese aho uri hose, waba umututsi, waba umuhutu, waba umutwa, waba mu mugambo uwo ari we wose, ko womenya ko iryo bara bakoze barikoreye wewe. Bagukoze mu nda, ntibakoze mu nda abibarutse abo